bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'ihereza ry'umukama mw'isengero ry'i Yeruzalemu, umunsi mukuru mwiza rero muri ekleziya, mwebwe mwese mukukira ekleziya katolika. Ni umunsi w'Imana, umunsi mwiza mwese aho mwoba musengera hose ndetse n'abadasenga. Muri ekleziya ni umunsi mukuru wahariwe abihebeye Imana, abafurera n'ababikira ndetse n'abapatiri bari mu miryango y'abihebeye Imana. Umunsi mukuru mwiza abihebeye Imana mwese. Ego turipfurije umunsi mukuru mwiza abihebeye Imana bari mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo. Turamutsa kandi turemesha abihebeye Imana n'abakristu bari Goma no mu buseruko bwa Kongo. Kaze rero kuri Action Vibes TV, twakire akanyamuneza k'uyu munsi. Twaronse uwihebeye Imana, uwihebeye Imana, umurundi kazi yamuka mu Burundi, uyu munsi akaba ari mu butumwa mu bihugu vya kure vya Burayi. None mama, turaguhaye ikaze, widondora abakunzi ba Action Vibes TV, udufashe kuba mu kanyamuneza k'uyu munsi. Yego, murakoze cyane Padiri Ignace. Ndabaramukije kandi nongera ndamutsa abariko baradukurikirana. Nitwa Alegria Nduwimana, ndi umurundikazi, nkaba ndi umubikira mu muryango wa Chemin Neuf. Ubu munsi nkaba ndangurira ubutumwa mu gihugu ca Pays-Bas, nkaba ndi mu gisagara citwa Breda, agace kitwa Oosterhout. Yego Mama Alegria, urakoze cyane ku ndamutso, urakoze cyane no kutumenyesha iyo uri mu butumwa. Ego turakwipfurije kubandanya umenyesha Yezu. Nkuko twabivuze mu gutangura rero kino kiganiro cacu, uyu munsi ni umunsi mukuru wanyu, turasiye kukwipfuriza. Udufashe mama, hari abantu ego bumva tuvuze tuti naka arihebeye Imana, Alegria arihebeye Imana. Ivyo bintu birashoboka kwihebera Imana? Dufashe utwinjize muri ico gitangaza, binakunze tubwire ingene iyo Mana yakureheje. Iki kibazo ca mbere numva ari ikibazo gikomeye kandi numva kigoye no kwishura, kuko gishingiye cane ku kwemera kwacu. Ni kubera ko twemera Imana iyo yaturemye mu ishusho ryayo, ko dushobora natwe kuyiyegurira, natwe kuyemera no kwankarna, sinzi nyene no kivuga mu Kirundi, ijambo ryayo. Ndavye igihe nari mfise imyaka 15, haraciye igihe narigeze kuja mu isengero, ndavuga ngo Mana, wewe warampaye umuryango, warampaye abantu, ababanyi bakumbarira. Ubu rero nanje ngomba nyine unyibwire, nshaka kugira experience nawe, nshaka kugirana imigenderanire, ubucuti bukomeye na wewe. Rero nibaza ko Imana yanyumvise kandi yamfashe yose ayo muri uwo mwanya. Ndavuga ati reka nugurure Bible, nugurura gutyo nyene par hasard, hama soma mu nkuru nziza yanditswe na Yohani muri chapitre 15 ngo il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ndabamenyesheje yuko uwo mwanya nyene jewe iryo jambo ngira nari maze kuryumva, ariko ukuntu numvise mu mutima wanje hagigimiza, numva umenga ibi bintu bimbaye ko nibiki. Ndumva ngo Alegria, nimba naraje ni kubera urukundo nari mfitiye abari mwisi, abo abanje.
nimba uyu munsi ugeze ngaho ni kubera ko nakwitangiye, ni kubera urukundo ndagufitiye. Hama iryo jambo ry'urukundo ni ijambo rikomeye cyane, kumva ko Imana idukunda kugeza aho itwitangira kugira ngo tube abidegemvya. Rero munsi gatonya muri iryo jambo hariho n'uwo mwanya Yesu avuga ngo si nk'ibise abasuku ariko ndabise abagenzi. Rero nk'umuntu afise 15 ans je nibaza ariko ikijanye n'ubugenzi ari ikintu gikomeye cyane. Ndumva ko Yesu ashaka kunyegera, ashaka kuba umugenzi w'iwanje, ko nawe nyene nshobora kumubwira ivyanje, nshobora kubimuha nkabimusigira, nkamubwirira confiance kari umugenzi wanje. Rero kwiyegura numvuga ati jewe n'ukuri ndavye ubwa mbere na mbere ni Yesu atwereka akarorero ukuntu atwiyegurira akatwitangira wese, kandi kubera urukundo. Hama nta kiryoshe nk'uko umuntu akwitangira kubera gukunda. Rero muri iyo don, muri uko kwitanga, novuga ko harimo aussi na liberté y'umuntu. Niho rero ncangaruka muri iyi vie consacrée yacu, muri uko kwihebera Imana harimo liberté yacu. Imana iraduhamagara, iratubwira ishaka ryayo, ariko nitwebwe dushobora kuvuga ego canke oya, kandi iradushigikira aho tuja hose, iradushigikira. Naje igihe rero ntumva umuhamagaro kwitanga, naravuga ati nari mfise ubwoba, mfise impungenge, mbega nzobishobora, mbega ukuntu. Hamwe nyene umuntu agira impungenge nyinshi, uvuga ati je ndakunda biriya, ndakunda kuba mu bagenzi, ndakunda umuziki, mbega Imana izocimbuza gutamba, noneho urumva ugashira imbere ibintu peut-être biri superficiel, mugabo quand même qui sont ibintu uriyatashe. Rero Imana iramfasha, irantegura, irabanza irakuraho utwo tuntu twose ndumva ko ayo attachement ari désordonné, ngomba kubanza kuyashira ku ruhande, nkavuga mbega ni igiki gikomeye mu buzima bw'iwanje. Aussi ndavuga ati Mana fasha umpe kumva ko ngomba kudependa kuri wewe, kumva ko ngomba kukwihereza burundu, kumva ko nshaka kukuba iruhande. Rero nuko numva yuko kwiyegura by'ukuri bisaba umuntu ko aba d'abord yugurutse, akaba yidegemvye, akavuga ati ok, je dis oui, hama ibisigaye je compte sur la grâce de Dieu. Nukuri sinobabwira ngo umuntu arashobora kuvuga ngo nzovyishoboza jenyene, ngo ndabizi ko nzoba fidèle. Uravuga ati Mana ndakwemereye, ariko je compte sur toi, je compte sur ton esprit saint. Rero niho umutima mweranda akomeye kandi afise ubushobozi bukomeye cyane, niwe azaratufasha atwereka ati jangaha, akatumurikira ku nzira. Sinovuga ngo vyose biba vyera, ngo vyose biba vyoroshe, oya, haba namba, kuko tuguma turi abantu, ariko kubera ko twizera Imana iradufasha muri iyo nzira yo kwitanga, yo kwiyegurira by'ukuri Kristo. Kuvuga ko c'est illusoire, c'est vrai, iyo konta ku nguvu zawe bica bigorana nyene, ucuguma wiyumvira ko inguvu zawe arizo zikomeye, ariko hanini vraiment mbere nuvuga ngo ubuzima bwacu bwose ni kubera ko inema y'umukama iduherekeza igihe cose. Ego nuko. Urakoze cyane mama Alegria kudufasha kumva ko Imana yubahiriza umwidegemvyo wa muntu, hanyuma umuntu akumviriza umukama mu mwidegemvyo wiwe ugushobora kuvuga ego canke oya. No kuri abariko baratwumviriza kuri Action Vibes TV, mwumve akanyamuneza kwihebera Imana, turiko turabibwirwa n'ubirimo. Mama Alegria, umuvyeyi wacu Papa Francisco arahamagarira abihebeye Imana kudatwarwa n'imyitwarariko myinshi y'isi tujanamwo, kudatwarwa n'udukorwa twinshi dutuma umuntu asanzara akibagira gushingira
ku bucuti n'umukunzi wiwe. None ga mama, ako kamo ka papa ukakira gute mu buzima bwawe bwo kwihebera Imana? Murakoze cyane Padiri Inyasi. Kuri iki kibazo numva umenga ikintu ca mbere ni ugushimira by'ukuri nyine ubwiranda Papa Francisco aguma dukebura atwigisha atwibutsa yuko ikintu ca mbere tugomba gukora ni ukwizigira Yezu, ni ukuguma ku birenge vy'umukama, nka kurya Yezu abwira Marthe akamubwira ati Maria niwe yahisemo neza, donc elle a choisi la meilleure part. Kumva ko kwicara ku birenge vy'umukama biturutira vyose. Hama ikindi naco mpora mbona nuko iyo rimwe rimwe narushe bikananira guhagarika, vy'ukuri ntuba umerewe neza, urumva yuko ufise imyitwarariko bino ntivyagenze neza, ugasanga biroroshe ko witwararika ukumva umenga ni afere yiwawe nyene, ngomba gutora inyishu hariya na hariya, kumbe si afere yawe, ni afere y'Imana. Rero ni gute irya afere ndayizana imbere y'umukama nka mukama wabonye biya bintu vyagenze uko, ubwo siko twari tubirindiriye, rero ishaka ryawe riranguke. Peut-être ko hari n'igihe ivyo bintu vyagenze uko kugira kwigisha mu gutaronsa umwanya wo kuja kubisubiza, ukabisubizanye n'ivyo, yemwe gaye uca usanga watakaye, ukaca ubabara, ukaca utangura kwidoga, ibintu bikaca bitangura rero kuja mu ntumbero itariyo. Rero nuvuga nti burya papa rero yaradukebuye neza, kandi na hanini nibaza ko iyi miryango yacu, umuryango wa Chemin Neuf na cane cane jewe ndimwo, niho mbona yuko cadre imfasha cane cane ko tuba dufise amazaburi dusengera hamwe mu gitondo, inkuka ya misa saa sita, adoration. Urumva iyo mwanya yose ikamfasha, nubwo hari igihe rimwe rimwe nzafise nayo ma préoccupation mu mutwe, ariko nkavuga ati ndi kumwe n'abandi, turi kumwe mu gisabisho. Iyo communion rero iramfasha, nubwo ntabandi ngaho wese, ako nkumva ko abandi bariko baramporta mu gisabisho. Hama aussi ko turafise icivugo kivuga ngo muvukanye nimba waje mu muryango ni kubera Kristo, kandi ni inkuru nziza. Rero iyo kubera Kristo niyo rero yamitwibutsa ngo ntuzovuge ngo naje nzanye ibi, ngo amatalon yanje canke ivy'Imana yampaye, oya, ni kubera Kristo. Donc la tête ni Kristo. Hama donc biragufasha gusubira kwiyumvira ati reka nikebuke, reka hama ni vyiza ko tuza turakeburana na twebwe hagati yacu iyo twabonye umuvukanyi amaze igihe hashavuye, canke ukuvuga ati none uraronka akanya ko gusenga, nuko tuza turafashanya n'abakristo mu buzima busanzwe. Nibaza ko ari vyiza ko tuza turakeburana twibutsa mbega ninde umwami n'umukiza, ni Kristo. Donc rero ko afere zose tugomba kuzimuzanira. Numva rero kwihebera Imana biraryoshe cane, ariko birasaba umunsi kagira responsabilité kuri vie personnelle, novuga relation afitaniye n'Imana. Mbega ubucuti bwanje nubuhe? N'ubucuti bw'umukunzi, n'ubucuti canke buhagaze ku bikorwa. Aho rero no kuhagabira ko ubucuti bwa jewe n'Imana ntibubu ubucuti bw'ibikorwa, ariko bw'abakunzi. Umukunzi yo umukunzi wawe araguha vyose, ufite na kimwe kwima, araguha vyose. Ariko iyo muhuriye kuri business hari igihe rero bigora, ugasanga ntimwumvikanye, ari umunsi akaja mu nzira yiwe. Rero ubucuti bwa twebwe nk'abihebeye Imana bugomba kuba ubucuti by'ukuri bw'umukunzi, bw'abakunzi b'Imana. Mama Alegria, iryo jambo umbariye vrema rirashitse. Uti ubucuti bwanje na Yezu, ubucuti bw'uwihebeye Imana na Yezu, si ubucuti bw'ibikorwa, si ubucuti bwa business, ni ubucuti bw'urukundo, ni ubucuti bushika kure cane. Eko abo turi kumwe kuri Action Vibes TV nibaza ko
amajambo Allegria ariko aratubwira n'ijwi ryuzuye Allegresse, nibaza yuko ariko arabahezagira. None mama Allegria, kumwijwi umuntu arumva yuko kwihebera Imana ubyishimiye biguteye akanyamuneza, ariko nashaka nsubire aho hantu ndashimangire, kuko iby'ibinyamakuru bitubwira, iby'abantu batera inkuru hirya no hino batwereka ko ubuzima bwo kwebera Imana ari nko mu gasho, ari ibintu byo kwigirisha, umuntu aba yaratuntuye indana. Ariko kwihebera Imana, kumubikira, kwirekurira mu minwe y'Imana umuntu atabona, ubwo buzima buraryoshe, buratera akanyamuneza. Hari umwizero butanga, hari n'abo ubwoha umwizero. Emwe nta kintu kiryoshe nko guha ikintu gifise agaciro gakomeye uwukunda. Nuvuga ubuzima bwo kwihebera Imana by'ukuri ni ubuzima buryoshe cyane, kuko iyo wibutse ko ubwo buzima bw'iwawe, la vie, cette jeune fille, ce jeune homme, uwo muntu nyene wabona ko afise potentiel, ashobora gukora ibintu byinshi bihambaye, ukavuga ati ibi vyose ndabihevye kubera Kristo asavye kumwitangira, kandi ngomba kumwizigira, kandi nizigire ko ivyo yansavye ngomba kuvyumviriza kandi ndabiha agaciro. Ukumva ko wow, ugeze ahantu ufise umwidegemvyo wo kuvuga ati ibi byose ndabihevye kubera Kristo. Rero nuvuga nti ni ubuzima buryoshe, ni ubuzima bwama ivyamwa byinshi by'ukuri iyo ufashe au sérieux appel y'umukama, ishaka ry'Imana. Kandi nama mbona yuko by'ukuri bizana n'ikimenyetso cane cane c'urukundo, ivyizigiro n'amahoro, kuko Yezu wenyene arabitubwira muri Yohani 15 ngo nababwiye vyose kugira ngo ubuzima bwanyu bwame ivyamwa, kandi ivyamwa bihoraho. Aha rero hari umunezero mwinshi, hari akanyamuneza, kuko by'ukuri urumva ko uko kwitanga ntigushingiye ku nguvu zacu, kuko inguvu zacu vraiment ntaho zishika, gushingiye kuri la grâce de Dieu, iyo confiance umuntu aba afitiye Imana, kuko ntubuzi yuko uzobishobora, ntubuzi yuko bizogenda neza, iyo bazokurungika kuzokwiyadapta. Nk'ubu nka twebwe turi muri ibi bihugu vya Buraya, uhurana n'ibintu byinshi biza biri différent n'ivyuzi. Rero iyo udashingiye kuri la grâce y'ukuri, iyo nema y'umukama, biragoye kubandanya. Rero iyo uvuga ati Imana niwe wansavye kuza hano, niwe wandungitse hano, byose rero ni ivyawe, ndabiguhereje, ibingoye, ibinyorohera, byose ndabiguhaye. Ku buryo naho ibintu aho bakurungitse ubutumwa bukura, ukabona ivyamwa byinshi, utaba proud, utaba fier y'ivyo wewe wagize, me ukavuga ati ibi ni shaka ry'Imana, ni Imana yashatse ko bino bintu bigenda uku, ni Imana yashatse ko mba hano kugira ndayishingire intahe. Nukuri la vie religieuse elle est belle, muga imisi yose kuko twiyeguriye Kristo, kuko tumwizigiye igihe cose, turagomba kubona imisi yose voilà signe yiwe yuko yidushize hajya kugira ngo tubandane tuyishingira intahe. Mama Allegria, urakoze cyane, asante sana, shukran jazilan, merci beaucoup, thank you very much, grazie mille, urakoze rwose kudusangiza akanyamuneza ko kwihebera Imana. Ndakwifurije kwama wizigiye inema y'Imana, iyo izo kujana hose wame wakira inema yayo, wame uyizigira. Inema y'Imana irakora ibitangaza mu buzima bw'umuntu iyo tugamburutse tugatega ibiganza.
inema y'umukama ibe kuri mwebwe mwese mwihebeye Imana. Ndabipfurije Action Vibes TV irabipfurije umunsi mukuru mwiza. Reka rero dusozere byari biryoshe cyane, birahimbaye kukumviriza cyane mama. Tuzoronka n'akandi karyo, ariko mu gusozera n'igihe cyo gutumirira urwaruka rwibaza yuko ibyo bintu bidashoboka kubera bandika ibyo bishakiye, abafise izindi agenda. Wewe urimwo warayaze na Yezu, urumviriza ijambo ryiwe, rirakubakura, riraguhagurutsa. Gira ico ubwiye urwaruka, ndetse utumirire n'abantu kubandanya baza hano kuri Action Vibes TV kugira ngo bivomere imihezagiro. mu gusozera nagire nkeze abihebeye Imana bose, ndabatera intege, komera kwibanga, komera bandanya mwizigira umukama, niwe yabatoye, azobandanya rero abahezagira iyo yabarungitse iyo muri. Hama ngashaka no guheza nshaka gushigikira no gutera intege urwaruka kugira ngo rushobore nago gufata akanya ko guhagarara, ko kwiyumvira ngo mbega mukama ni hehe umpamagariye, mbega muri vie consacrée ni kukwihebera, mbega ni mu muryango kugira kuronka umuryango umufasha n'abana. Ico kibazo ni ikibazo gikomeye kandi twese dutinya, kuko naje naragitinya ubwa kera, navuga nti jewe nsanzwe ndi mu ma association ndafasha uko nshoboye, nabwo n'ubutumwa niki, voilà. Ariko sinigeze nibaza ngo mbega erega ivyo bizofasha kuba davantage libre, kuba uwidegembya, kuko hari igihe dufatwa nibi n'amapassion yacu n'ivyo dukunda n'akazi dukunda n'umuryango niki, ugasanga ufise ama attachement ari menshi, ari désordonné. Ubwo rero ukavuga ati Imana, ndashaka vyose kubitumbereza iwawe, ndashaka kumviza wewe ico ushaka, ndafise désir, nawe urashobora kumbarira ico wifuza ku buzima bwanje, ico wandemeye. Ni ikibazo gikomeye mushobora kwibaza muri kumwe n'umuntu ashobora kubafasha spirituellement, accompagnateur spirituel, hama mukiha ku karyo vy'ukuri. Ni ibintu biryoshe cane gufata ugahagarika kuvuga ati okay, ngomba iki kibazo ndagifate au sérieux, numviriza ico Imana ishaka ku buzima bw'iwanje. Rero niho vy'ukuri muzokwama ivyamwa, niho muzokumva ko ubuzima bwanyu ari ubuzima buryoshe cane. No kuba ufise umuryango, kwihebera Imana nta gisumba ikindi, byose ni ivy'Imana yashize ngaho, niho n'amavukasiyo akomeye cane. Rero iyo ikurungitse mu muryango uraheza ukabifata hose yawe, ukavuga ati ubu n'ubutumwa Imana yampaye, ngomba rero kubamwo kwitanga. Hama kwitanga biratanga umunezero, kandi biratuma abandi bashobora gusoma muri twebwe bakavuga ati uriya muntu arampezagira cane. Hari amakouple menshi usanga nyene ari amakouple atanga témoignage nziza. Hari n'abihebeye Imana uvuga ati uriya muntu ndamubonye, oh my god, biraryoshe cane. Rero fata umwanya wo gushishoza, fata umwanya wo kumviriza ico Imana ishaka mu buzima bwawe. Ikigira kabiri ni experience nabayemwo yamfashije cane kuguruka no kugenda ku rundi rugero mu vyo kwemera. Ico gihe sinari nzi ko nzokwihebera Imana, ariko yari muri session baratubwira bati abavyifuza twagomba kuba proposa kugira baptême dans l'esprit saint, ariko twari twagize inyigisho nyinshi, sinimwe no kivuga mu Kirundi, ariko n'umwanya wakira Yezu nk'umwami n'umukiza vy'ukuri, n'amajambo yiwawe ukavuga ati Imana, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wiwanje, kandi ndashaka kuguhereza ubuzima bwanje bwose. Rero guha ubuzima bwawe Yezu ntibisigura ko ugomba kuba wihebeye Imana, ariko bisigura yuko niwe yakuremye, none nawe uramwizigiye, uramuhaye
ikibanza gikomeye mu buzima bwawe, ikibanza ca mbere niwe azokuzuza, niwe azobandanya guha ubuzima bwuzuye. Rero numva nobatera intege cane ko gerageza uje ku rundi rugero mu vy'ukwemera, hanyuma usi ushobore kubaza Yezu, mbega ni hehe umpamagariye, ni hehe nshobora kwama ivyamwa vyinshi, ni hehe nshobora kuvuga ubukuru bwawe, nimba ari ku kazi aho uri muri vile ubayemo, ariko ukaba vy'ukuri intumwa y'umukama kandi abantu bagashobora kwivomako kubera ko wewe uzi isoko aho riri. Nuko rero ndabifurije kubandanya muroranirwa, hanyuma ntimwibagire kwiyabonesha, kugira like no kwiyabonesha kuri Axia Vibes TV. Murakoze cane.